umenye icuri kugira ngo bishobore kuzana impinduka. Ndakubwije ukuri, dusenze duhagaze muri ubu bubasha Imana yaduhaye, birazana impinduka nta kabuza, birazana impinduka. Uraza abadayimoni bakazana ibi bukazana biriya, ugasanga abantu bagize amastress, batewe n'ama avese. Umuntu yakijijwe, kirazira yuko tugira amastress kandi dufise autorite kuri ivyo byose biduhagurukira mu izina rya Yesu. Turafise autorite ku bintu byose byotuma ubura amahoro. Niwabona bije ubibwire ngo yo we uje nkande, we unkanga nkande, vise ububasha bwo kugufata miri, vise ububasha bwo kukurandura no kugusangangura, kuguhonya no kugukomvomvora. Nta bubasha umfiseko. Haleluya, haleluya. Yaje agasambura ibintu ukamubwira terega na we wasambuye, ariko nanje vise ububasha bwo kubaka, vise ububasha bwo kubaka. Ivyo wasambuye ndavyubaka mu izina rya Yesu. Duhagarare muri autorite, ibintu bihinduke. Ivyo wamubi yasambuye mu gihugu twongere tuvyubake muri autorite twahawe. Ivyo wamurasambura mu miryango tuvyubake mu izina rya Yesu. Ivyo wamubi yoza gusambura mu ishengero tuvyubake muri autorite twahawe mu izina rya Yesu. Umunyanazareti n'abadayimoni baravuze ngo Yesu umunyanazareti uje kuduhonya. Umunyanazareti, Yesu umunyanazareti, turabanesha mu izina rya Yesu. Turabami, dufise ububasha, tuze turatanga amadekre yo mu buryo bw'imwemu. Handitswe ngo ni nka hari twebwe tuzoba tuvyanditse mu izina rya Yesu. Handitswe ngo mu izina rya Yesu. Mwibuke yuko na Yesu yanesheje Satani ijambo. Amadekre yacu tuyadekreta mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari ijambo ryo mu musiguzi ryankozeko igice 8 umurongo wa 4, kuko ijambo ry'umwami riri n'ububasha. Mwumvise? Kandi ninde yomubaza ati ico ukora nigeke? Mbega niwahaguruka muri iyo autorite ninde azokubaza ngo ivyo ukora nibiki? Kandi uri umwami uzohagarara muri iyo autorite uvuga ijambo, umugwanye mu ijambo, nawe uzokubaza ngo ivyo ukora nibiki. Umwami nindamubaza. Abadayimoni ngo bahaguruke ngo ivyo ukora nibiki? Nibashobora. Satani ahaguruke ngo ivyo nibashobora. Ijambo ry'umwami riri n'ububasha, kandi ninde yomubaza ati ico ukora nigiki? Haguruka rero. Haguruka muri izo nkomezi, muri ubwo bubasha wahawe, muri iyo autorite. Ugwanye Satani azoguhunga. Ivyishira hejuru tutoturdotwa, ivyishira hejuru mu kazi kawe ubihonyore ko mu izina rya Yesu. Nous avons le pouvoir d'écraser